Fibrome canke ingwara y'ibivyimba vyo mu gitereko n'igwirirana bidasanzwe ry'ibivyimba biva mu duce two ku gitereko tugacika utuvyimba, igafata abigeme canke abapfasoni bari mu myaka yo kuvyara, ari byo twita mu gifaransa les années reproductives, bakagira ibimenyetso byo kuva cane, n'abantu kandi bishobora kugora gusama. Murabona nk'utu tuvyimba turi hahandi umwana aja, bishobora koko uwo muntu bishobora kumunanira yuko yosama canke bikamunanira yuko inda yiwe ishika ku mezi 9, ibyo twita avortement répétitif. Kandi imbere ya vyose ikindi kimenyetso gikomeye nuko bababara cane bari mu mihango. Ingwara ya fibrome ahanini va ku nkabuzo. Inkabuzo ni byo twita mu gifaransa hormone. Ni kuvuga ko ibyo bivyimba novuga ko bifise amarecepteur menshi y'inkabuzo, bigatuma rero bigwirirana. Nico gituma iyo umuntu ari mu gihe cyo kuvyara hagati y'imyaka 15 na 45, aho izo nkabuzo ziba ari nyinshi mu mubiri, acagira novuga ivyo bivyimba vyinshi. Hariho kandi novuga igisanira, ni kuvuga iyo umuvyeyi wawe canke abo muvukana baragwaye izo ngwara za fibrome, ni kuvuga ko nawe uba ufise amahirwe menshi yuko wogira iyo ngwara ya fibrome. Ariko no kutavyara biratuma umuntu agira amahirwe menshi yuko yogwara iyo ngwara y'amafibrome, kuko mwibuka avuze yuko ari kibazo c'inkabuzo. Uwutavyaye aja mu kwezi canke aja mu butinyanka inshuro nyinshi. Ni kuvuga yuko inkabuzo z'uwo mugwi w'abantu bataravyara ziguma ziri hejuru cane, kuko murazi yuko iyo umuntu yavyaye inkabuzo hari kiringo kinini atabaja mu mihango. Rero abo bantu n'uwo mugwi uratuma bagira iyo ngwara y'amafibrome. Hariho n'uwundi mugwi w'abantu abo no kwita bavyibushe, ibyo twita obésité, canke bafise imirire itari myiza cane, bafunguye ibintu birimwo ibinure vyinshi, kuko ubushakashatsi bwarerekanye yuko abantu bafise ibinure vyinshi bafise inkabuzo nyinshi zirya twita estrogene. Izo nazo twabonye yuko ajya amafibrome ijya gwirirana ya turya tuvyimba dufise amarecepteur menshi kuri izo nkabuzo. Ibindi nko kuja mu mihango hakiri kare cane, kuvuga taragira imyaka 10. Ni kuvuga ko iyo umuntu yagiye mu mihango hakiri kare, ni kuvuga yuko exposition y'umubiri wiwe kuri izo nkabuzo iba nini cane, bigaca bimutuma agira iryo gwirirana y'utuvyimba twinshi mu mubiri. Rero ivyo nivyo nyamukuru bituma umuntu agwara ingwara y'amafibrome. Mu kibazo kiri mu kibano kivuga yuko amapilule yoba atuma umuntu agira ibivyimba vyinshi, oya haba namba. Murajya amapilule abuza gusama afise uburinganire bw'inkabuzo bukeyi cane, butotuma ibivyimba bigwira mu mubiri. Ubwo biringanire ni butoyi cane, kandi ubushakashatsi bwarerekanye ko la taille y'ayo mafibrome ataba manini ari uko ngo umuntu afata amapilule, ahubwo amapilule aratuma agabanya ibimenyetso, uburibwe no kuva bitewe na fibrome bitera.
ukuvura fibrome bisa nk'uko bigoye, ariko birasaba kugabura abagwayi, abafise ibimenyetso canke abadafise ibimenyetso. Muri ubu bwoko bw'amafibrome hariho ubwoko bw'amafibrome kenshi abagwayi batagira ibimenyetso. Abo oya urabareka ukabakurikirana, ukazogenda uraraba ko uburinganire canke taye yagiye iraba nini. Cane cane n'amafibrome aba ari inyuma y'igitereko nk'izi twerekanye. Hariho amafibrome usanga atera ukubabara cane. Ayo mafibrome aba ari novuga mu gitereko indani nk'izi iyi. Izo fibrome zirasaba ko bazibaga. Mu kubaga hariho uburyo bwa none batarinda kubaga canke uburyo burya busanzwe bakazikuramwo ivyo twita myomectomy. Hariho n'ubundi bwoko bw'amafibrome butera kuva cane buri indani harya amaraso, ubutinyanka, ubuva. Ubwo bwoko nabwone ni ubwoko butuma n'inda zivamwo cane zikiri ntoya. Ubwo oye urashobora no kuzikurayo utarinze no kubaga ucishije mu gitsina. Ni kuvuga rero birasaba yuko umenya kandi ko uwo mugwayi yifuza abana canke yahije kuvyara. Atifuza abana, uburyo novuga bwiza ku muntu afise ibimenyetso bigaragara nko kuva cane akabura amaraso, uburyo bwiza no gukuramwo igitereko akaca akira burundu. Uwo wundi yifuza abana, ni kuvuga wewe uramutezurira gusa ugakuramwo utwo duce tw'udufibrome kugira ngo abeho neza ntasubire kubabara.